yitwa Investi Ndayivuga uwayanditse ari muri kino kibanza nitwa Kadikeri indirimbo yitwa Ngororero inyuma yaho ndakeneye acaza gusimbura indirimbo acari kugira ngaha tubirabo let's go katuri indirimbo yanditse Ngororero let's go esa turika kwibeshera iyo wakoze ikintu ukivuga uyu mama yanditse Ngororero nabwo yanditse Bersimo acaza mbese let's go the next song DJ let's go abanyekana kugenga abarisori sinkunda amajambo nayandikiye n'ujya kuri note yanje ntabwo ari kunyandikira indirimbo y'umugore wanjye Oh yes, nuko Fernando amaze kuvuga ibi Kadikei yaguye mu mazi aho yari ahagaze, yari imbere yiwe bari mu kibanza ca VIP. Je nari mpagaze maji nyuma yabo gato harimo distance ntoya, sinashoboye gufata isanamu nziza, ariko iyo sanamu mubona niyo nitije kwa Starboy the Ship kuva muri Star TV 257. Abantu benshi rero bagiye bagaruka bati DJ Fernando please witondere ibintu uri kurakora. Ati witondere ibintu uri kurakora kubera ko fame irabesha iyo umuntu adashoboye kuyikontrola amenye uko yitwara mu gihe yamaze kuba rurangiranwa, ngo hari gihe ashika imbere ugasanga biramugoye. Aho muri show nashoboye gupostinga yaba basore nyene babiri, hari uwaje ashiramo comment avuga ati DJ Fernando yitwaye nabi gusuzugura umuvyeyi nk'ujya azi ko anamuruta imyaka, azi neza yuko bakoranye igikorwa. Ati ujya muvyeyi ntashobora kwibeshera, naho bavuga ngo ururimi gumwe rukamwa ayera canke rukamwa ifyufyu. Mu majambo ya DJ Fernando kuri Buja FM muri Hit Connection yaragize ati mwe ndabandikira twiyandikira rero baranadusavye ko Kadikei cyane yaradusavye ko aradufasha gukosora amatext ego hano n'indirimbo igiye gusohoka yadufashijemo cyane. Hakaba no muri Belisima yaramfashije gukosora kugira ngo indirimbo nyimbaraho no bana gwarama ko aba turashara umujene nawe n'umuntu akuze afite byinshi asumvya cyo kuvuga ati aha wagize uko umugabo wogira uko vyo bavyiza gusumba. Ego yaramfashije cyane. N'amahera ya studio yaranterereye cyane, kuri Belisima twaranajanye muri studio mugabo ntiyagize ntiyahatevye kubera ko amatara yagumya ducikira ko twakoze amatara gumacika. Après rero kubera afite inshingano mu rugo arashika mu rugo, twatanguye kuri coding atari hari mugabo aho bari Mama Sahana na Kadikei ndabashimire nabone. Ariko rero aho ibintu bigoreye sinzi ukungene ibi bintu byahindukiye maze bimera uku mubona byagenze. Uyu muvyeyi rero mu kiganiro yakoranye na Juste Gael yaragize ati je kabisa naguye mu mazi, naguye mu gahundu we, muri make narumiwe numvise ibyo avugiye kuri stage imbere, mu gihe jewe nari naje nje gushigikira, nje kuraba ibirori nk'abandi, nje kuraba uko ibi bikorwa Kazoza FM yatunganije biza kuba bimeze. Ati jewe hit sindiko ndayimusaba, indirimbo sindiko ndayimusaba, kumentioninga ko nayanditse sinzi ikibazo biteje. Ati peut-être ko ashobora kuba yari stressed, ukuntu ashobora kuba yari afise stress zitandukanye, ariko sinahura ingene ibi iye byaje kugira ngo aje kumvuga muri ibi bintu ashaka ngo anshire kuri stage. Ngo yaratangaye cyane muri make kuko indirimbo DJ Fernando ntiyayimusabye, indirimbo uyu mumama aremeza neza yuko ari gwiwe atakintu na kimwe ari kararovandika canke ngo asabe indici yakabaro kuba yarayimwandikiye ikagera higeze. Atoya atahubwo jewe byiza nanyubahira ico, maze agira ko anamushimira agira ati warakoze mwana kugira inyifato zimwe nk'izo wagize, kuko byatumye my name rimenyekana cyane, maze Kadikei
YouTube channel yanje iraduga igera kure, ati mo logo ndayishira kuri YouTube channel yanje, none urabona aho ibintu bigeze. Abantu benshi rero bakomeje gutangara bumvise ibi vyabaye, ariko kandi namenyesha yuko ibi bituba bibaye kuri DJ Fernando gusa, kuko hari abandi baririmbyi batandukanye mu Burundi canke hanze yabwo usanga iyo bakorewe igikorwa na runaka badashobora kwemeza neza ko uwo muntu yabakoreye ico gikorwa. Ariko yamara ni byiza yuko iyo wakorewe igikorwa ahubwo ushima kugira ngo kumbure ico kintu bikugiriye akamaro ejo canke hirya yejo baze bagire ico baguterereye nano kugira ngo ibintu bigende neza. Aho rero nubwo biruko DJ Fernando yari karazana ibintu by'amajambo nkaya mu gihe Gusto the Melanin Boy wewe inyuma yaguma yishakira vibe y'umuziki, Fernando ashaka gushiramo ibintu by'inzigo avuga byiwe, maze Gusto we agashaka gusaba indirimbo kugira ngo bakomeze igiteramo. Aho ubona ko abantu benshi batanguye kuza baragereranya bana basubira bavuga ati umwe afise indero uwundi ntayo afise, umwe yicisha bugufi uyundi aragara. Uwo bavuga ko agara ni DJ Fernando, uwo bavuga ko yicisha bugufi ni Melanin Boy, kubera ko bano basore babiri kabisa tutabeshanye mu nyifato baratandukanye hirya no hino uko benshi ngo babibona. Aha ni kuri YouTube channel ya Fulgence Mika, ndagusaba kanda like, subscribe, share na comment kugira ngo dukomeze kubana gatano kuri kagenzi kako, maze mukomeza gushikira ibikorwa by'abana b'igihugu kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Nagiye mbona rero muri comment zitandukanye kuri iyi nkuru hirya no hino ku ma social media abantu bagenda bavuga ati tuzokwidezabona ku mbuga za DJ Fernando, ariko uwo si wo muti. Umuti nuko mwo muhanura ahubwo maze mukamwereka umwongo huma n'udahuma, mukamwigisha. Ari navyo namanda babwira uyu muririmbyi yategezwa kuba afise management canke team yiwe itegezwa kumuganira ati bugi ibikorwa bikora kunuku, kuko hari gihe uvuga ibintu ugasanga uvuze ibidakenewe maze bigatuma kariyere yawe ijamwo udutose kaza twinshi aho kugira ngo itere imbere. Guys, reka ndabashimire mwebwe mukomeza kunshigikira, ndabaha ikaze mwebwe mutarakanda subscribe mu bikore maze rikomeze kubana neza. Nibutse rero abantu mufise businesses zitandukanye, abantu mufise talents, abantu mufise ibintu bitandukanye mushaka gushikana kure, ndabahe ikaze kuri Fulgence Mika maze tuyage tuganire ducate nkuko bakunze kubivuga, tumenyekanisha ibintu byanyu kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ikaze, ndagushimire babanye nanje, wakoze, Imana iguhezagire. Merci beaucoup.